Nkaha ndiko ndasiga irangi ku cyo twabumvye bita ibizimu, kibumbwe mu impapuro. Iyo hageze uburuhuko nta handi hantu nduhukira naha nyene. Art in Life ni kuvuga ko ni umwuga dushobora kuronkamwo ubuzima, kandi nkuko tubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ashaka kugwaruka rwose abantu bose boronka ibikorwa bakora kugira ngo biteze imbere, natwe nico dushaka gushikako. Ubumuga nabona umenga ati none hoho harimwe abandi bagendana ubumuga, gasanga nyene ndiko ndikumira kumva amasoni nko kumengo ubumuga wo gucapa ntaho bizoba bihuriye na je ngendana ubumuga, ukamenga ntavyo noshobora. Habwo ncasanga n'uturongoye na nyene agendana ubumuga umva cangira inguvu nyinshi cyane zo kubibandanya. Societe ya Art in Life twiyumviye ko twokorera ku bantu basanzwe baboneka nk'abantu ataco bamaze. Abana b'abakobwa bavyariye iwabo bakaba baratuntujwe mu mihira iwabo. Turakorera kandi ku bana bahevye amashure bivanye n'uburyo abavyeyi badafise, ariko abo bana nabo bakaba bafise impano nziza. Abagendana ubumuga bakora uyu mwuga twigishije tuca tubashira hamwe tugira urunani, kuko twasanze naha bagendana ubumuga amaboko akomeye aricara ahantu akigishwa akabumba canke agashushanya. Harimo n'abahevye amashure abo mu kaminuza ariko bafise ishaka ryo gushushanya no kubumba, bavuze ati twebwe umwuga ntituwuta twari tuwufise. Bavuga ngo basazi bize ngo batwita kenshi, rero twabwira umwuga urakomeye kugira ngo bamenye gukomeye. Ubwa mbere na mbere ho nuko batanguye kubona umuntu arico yimariye. Uyu mwuga uramariye ikintu kininiya cyane. Ubu ndakora nkaronka agasabuni, bishitse nkaronka n'irasiyo nshikana muhira, abavyeyi nkabereka irasiyo nshikanye ndayikuye ino mu byo nsanzwe nkora. Ibintu byabo twarabikunde cyane ibi, kandi tubikunda cyane kubera bari ibintu bivuga kuki umwana ashobora kugitarika ntagire ico kibona aho cogwa hasi. Turabaha komande y'ibintu tuba dukeneye, bimwe turabijabukana hakurya i Tanzania, tubishikana iyo nariko bakadushorera tukabona kubaho nabo nkuko bakeneye kuba. Baheruka kumpamagara mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuza gutanguza umugambi wo kwigisha abantu bagendana ubumuga mu bintu byo gushushanya nyene no kubumba. Turamaze kuba dufise abandi twavyaye baja gukorera amasosiyete ahandi, baje gusuma ubumenyi. Usanga dufise aho dukorera twebwe twavyawe n'ishirahamwe nyene ryaho, ariko turaza kugura ubwenge rimwe rimwe. Bavuga igitigu kirakura n'igisumba izosi, usanga bo bagurusha ibindi bintu. Twiyumviye ko twokoresha ibumba ry'impapuro. Ubwa mbere ni ibumba ryoroshe kuboneka muri community mu bahantu tutuye, hanyuma impapuro nyinshi ziratabwa izindi ziraturirwa. Twanse kwimba isi, twibona yuko hamwe twoguma twimba isi tuzogeza hehe. Ibyo turiko turakora tubikora dufise ahantu bishobora kudushikana. Ubwa mbere umuntu araza kuza kukigura, nico gituma tutovyita utugenegene. Ubunu ibi nibikorwa mvabwenge turiko dufise twebwe. Abo turi kumwe twarababwira muzokurira indege muzoshika, kandi benshi ramaze kurira indege muri ibintu by'imyuga nyene bagiye kubikorera hanze. Imvura imaze kuba ifasha urugendo igasubira iwabo, twebwe rero muri uwo mwanya niho mwanya ruba dufise rero gukora n'inguvu nyinshi, kuko tuvyanikira hanze. Urumva rero iyo ni intambamye nini. Twifuza rero ko tworonka imashine ishobora kuvyumutsa kugira ngo cume n'ingoga tugikore nk'umunsi umwe canke ibiri kibe cumye umuntu akigurisha.